ashikiriza ibyavuye muri iyo nama yahuje buramatari w'intara ya Bujumbura, ba mustanteri, abaserukira abadandaza, abakomiseri b'amasoko hamwe n'abajejwe umutekano, Aloyizi Ndayikengurukiye avuga ko kubijanye n'imiriro yaduka ku masoko hakiragahaze ngo kuko ngo hari amasoko atagiraho imiduga itabara mu gihe c'umuriro ishobora guca, bivanye n'abafata ayo mabarabara bakayahinduramwo ibibanza by'ubudandarizo, bakaba basavye ko bositura ivyo bibanza. Byaribonekeje yuko mu masoko menshi tanzira zihari za vya imodoka biza kuzimya bita kizimya moto, aho zihari naho ugasanga kumbure haraga canke hani naho ugasanga hari amakioske ari muri izo nzira muri ayo mabarabara. Rero twumvikanye ko kubera amasoko yose arafise ico bita plan, baja kuraba muri izo plan amabarabara arimwo amakioske, yuko ayo makioske duca tuyakuraho vyihuta. Amagaleri atari make biribonekeza yuko atamabarabara yinjiramo, ku buryo amagareri amwe hamwe hoba ikibazo biboneka yuko kizimya moto itoronka ukuntu yinjirayo. Twasavye rero ko n'abafisa ayo magareri bokora ku buryo haboneka inzira ayo makamyo ashobora gucamwo kugira aje gutabara. Ndi twumvikanye ko nuko turavye imiriro yaduka mu masoko kenshi usanga yaba mu kioske yubatswe mu mbaho z'ibiti. Rero twasabye yuko hoba gusubiriza ayo makioske afise imbaho z'ibiti tukayasubiriza ni by'ivyuma. Ikindi cyasabwe muri iyo nama ngo nuko Regidezo yogerageza gutanga amazi ku masoko. Kubijanye n'umutekano naho ngo amasoko akwiye kubahiriza amasaha yo kugara no kugurura nkuko buramatari abandanya bishikiriza. Hama muri inama twari twanatumiye abarongozi b'ishiramwe Regidezo, kuko mu bibazo twabonye bihari nuko hamwe ku masoko mu masoko usanga hari kibazo c'amazi, ugasanga nahari amazi ugasanga umurindi ni mu toyi cyane. Rero ni byiza ko Regidezo kandi bemeye kuzokorana nabo muri protection civile n'intwaro kugira amasoko yose bayahe amazi akwiye, kugira niba ari ikibazo cadutse ikamyo ishobore guca ironka amazi ngaho nyine hafi. Bivanye n'amasoko hoba gupanga neza amasaha yo kugurura amasoko n'amasaha yo kugara. Ivyo rero bivana n'amasoko. Dufate nk'isoko naho muri Jabe bana ko bari bashizeho amatara ku buryo bashikana saa 3 y'ijoro bariko barakora, nta kibazo. Bwarahandi usanga nka saa moya cyangwa saa 12 z'umugoroba bakwiye kugara. Rero twasavye yuko bivanye n'isoko kimeze nyuma tugaca dukuraho no kwita ngira isoko igira kabiri, kuko turashaka kugara ayo masoko kwashusanga abadandaza bacibaje hanze ahubwo bagiza kandi kaguriro aho hanze. Nabyo twasavye yuko isoko yugaye iba yugaye abantu bagataha ku buryo atayani masoko ubwo guriro bw'iruhande buca buja hanze cyangwa twita amatrupema yuko bica bihagarara. Amakomine agahamagarirwa gushira amasoko mu mashirahamwe y'ubwishingizi, nayo ngo abadandaza nabone bo vyitwararika kuja muri ayo mashirahamwe ku neza y'ibidandazwa vyabo, nkuko buramatari abandanya bishikiriza, anasaba abo bitavye iyo nama gushira mu ngiro ivyapfunditswe.